nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Azwa mukama. Haza abafarizayo baja mu vyo guharira nawe, kandi mu kumugeza bamwaka ikimenyetso kivuye mu ijuru. Yesu rero yiruhukije avuga ati, ni kuki ugo gwaruka rushaka ikimenyetso? Nivyo kuri ndababwiye, nta kimenyetso kizohabwa ugo gwaruka. Hanyuma arabareka asubira kurira mu bwato, ajabuka ku nkombe yo hakurya. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu majambo y'Imana mu gisomwa ca mbere, turagarutse mu bisomwa byo mu bwuzure bushasha. Twaheruka mu bisomwa byo mu bwuzure bwa mbere, bwuzure twika kandi bwa kera, atari kumenga burashaje, ariko byiza babwita ubwuzure bwa mbere. Ubu turinjiye mu bwuzure bwa kabiri, tugarutse mu bwuzure bwa kabiri. Muri aya mabaruwa twagiye turandikirwa n'aba bantu b'Imana, abatumwa hamwe n'abandi banditsi. Bwa mbere turuvise ko tuje muri ribaruwa ry'umutumwa Yakobo. Yakobo avuga ko ari, kuko mu batumwa harimo aba Yakobo babiri, harimo uyu Yakobo bita mwene wabo n'umukama. Mu kuzirikana rero nagomba dushimikire na cyane cyane aha muri gice ca mbere, ingena twumvisha ko mu rugendo rwacu rwo kwemera twomenya kwakira n'ibibabaza, ibitugerageza. Iyo turiko turavuga ibitugerageza, nukuvuga iki? Nukuvuga yavuze ati ivyo vyose bibagerageza mu kwemera, umenga birashaka kukuzibira ku nzira y'ukwemera, cyangwa ukumva umenga ukugendera mu nzira y'Imana, wumva umenga ni intambara yaho usanga umenga ntivyoroha, ntivyama bimeze nk'uko wari ubishaka. Akagira ati bivyare muri mwebwe ukwiyumanganya. Ko kwiyumanganya suguhora ukabaho ugahora, mugabo nugira nti niko no kuvyakira, ariko kandi ubirengera ntubiheremwo, ukagumura aba hakurya yavyo, ukagerageza kurondera inzira y'ingene wobandanya urugendo. N'ubwiyumanganyi burimwo ukubikuramwo icigwa, n'ubwiyumanganyi burimwo ukugerageza kumvirizamwo ico Imana itubwiye, ubwiyumanganyi burimwo mu kugerageza kuguma urondeza inzira, so kugira ngo umuntu acaguma ngaho amere nk'umuntu umenga arabuze yatumutwe. Ariko kandi akagira ati uko kwiyumanganya kuca kuvyara ubwitonzi, kandi ubwenge bw'ubuzima, kugira ngo tumenye ingene tugendera imbere y'umukama. Kuko kugendera imbere y'umukama nugufatanya ingingo y'Imana mu buzima bwacu n'ingene ubuzima aho hanze bumeze. Ntivyama vyoroha, kamusanga kenshi ingingo y'Imana, inzira y'Imana ntibangutse guca ugendera mu kungena ivy'ubuzima bwa misi yose aho hanze bipanze. Birasaba rero ubwitonzi, kumenya aho umuntu agira ati kubw'inzira y'umukama ibi bintu ndemeye kubivamo, ibi navyo novyengenguku, ibi navyo reka nsubire inyuma birasaba umwanya, ibi navyo reka mpangane navyo. Hari naho bishika mbere ugasanga hari n'ibisaba yuko tunatanga ubuzima bwacu. Nuko umuntu aba yazirikanye mu bwitonzi, akumva yuko Imana iri kwiramuhamagara ku rugo rugero. Bisaba rero ubwitonzi dukomoka ku Mana, burimwo ya discernement, burimwo kuraba
gupima ukumva uti kiri imbere yawe gifise uburemere bungana gutya canke n'igitonya canke kinjira mu muhamagaro wanje canke nico kunganira uwundi canke ndiko ndabivuga uku ciye mbona imbere iminota 15 ngirenze gusoma imisa ibintu nka bingahe biremereye bimpuriye ko gutya none ndareka kuja gusoma imisa canke mugabo disenemi kiraziti rondera naka ibabikurikirane wewe genda hajya taho ndashobora gusubirira kuko naje gusoma imisa nta numwe muri mwebwe yozamo ngo aze agira ati horana umukama ntibifata mugabo muri byo bindi wundi arashobora kugenda kandi bigafata neza mbere gusumba jewe sivyo none bisaba discernement ko ari gihe usanga umengura yowe ku kintu kigukorako kumva umenga discernement iratakaye cyane cyane iyo turi yari ibintu bigerageza bibabaza umukama kagira ati muri iri jambo ry'Imana ati wo yumva ko bimugora kuko hari gihe usanga umenga turabura discernement kamenga turafashwe mu kintu canke tugateba aho twategerezwa kunyaruka cyangwa gasanga turanyaragurikije turashushe nk'isafuriya nyene bashize kumbabura aho tutategerezwa gushuha gasanga umenga tugomba no gusubira abandi canke tukibagira nico twebwe dutegerezwa bisaba ubwo bwitonzi Yakobo akagira ati ni mu busabe kuko kandi iki gihe baraca mu bihe by'uruhamo bikomeye cyane kandi igihe ibintu bigoranye gose niho hasaba ubwo bwitonzi kugira ngo umuntu agume yumviriza aho Imana imushaka urugero ikimushakamo n'ingene ategerezwa kubisangira n'abandi. Mu nkuru nziza n'ubundi niyo discernement tubona iba muri Yesu. Yesu ariko arageragezwa n'aba bafarizayo baje bakamusanga hari baje kumuhaririza, atari kumuhaririza gusa kugira ngo kumbure barondere nico bashika kumuga kugira ngo bamumara amazi. Hariho abantu ubona yuko igihe muri ko muravuga akubaza nk'ibibazo canka akaguhaririza ari uko agomba kukumara amazi, kukuridikiriza, kukwereka yuko umenga kubera iki aha bakuma bakoreshwa n'akantu k'ishari, akantu k'ishari kuko babona yuko ahurumbirwa n'abantu kandi akora ibyiza byinshi by'ibitangaza bo bidakunda ko bashikako, kandi bakabona umenga ntabanza kuza kubahanuza kuko babona umenga nibo bashefu mu vy'Imana, kugira ngo umuntu akora ivy'Imana bategezwa kubanza kuza kubahanuza. Mugabo Yesu n'umwana w'Imana bajero kugira ngo bamuharirize bamutega imitego. Hari igihe umuntu ubona yuko ariko arakubaza ibibazo nk'umuntu ashaka gutera intambwe, nk'umuntu ashaka ko muganira ngo mushike ku kintu cyiza, n'undi ubona yuko umenga ariko arakwiyemerako, ariko arakugwiza n'ubusa. Yesu murumvise ibintu baje bamubaza bafatiye kuri bya bimenyetso ngo duhiki imenyetso. Bamwaka ngo ikimenyetso kivuye mu ijuru. Nta kumwe Eliya kumbure yabikora akamanukana umuriro uvuye mu ijuru. Yesu akabaraba ngo akiruhutsa. Yesu arababaye mugabo ntacatukana eka canka batera ubwo ati muradije ko ndi Imana no uha rimwe mukagwa ngaho. Ariruhutsa akumva babaye agaca yijabukira akagenda hakurya. Iyi nyifato ya Yesu iri mu inyigisho, kutagwa mu mutego w'abantu bona umenga nibo baje bagutega umutego. Bariko bamusaba ibimenyetso, amaze gukora ibimenyetso byinshi ariko ntibabibonamwo ikimenyetso Imana ibahaye. Bikatugisha yuko ibimenyetso burya n'ubu Yesu aguma bikora hagati yacu, aguma bikora mbere no mu buzima bw'umwe. Usaba bwa bwitonzi bwo kumenya kubibona, ukamenya ikigo bikuramwo, ukamenya icyo Imana ikongoreye. Mugabo bobo kuko biyuzuye buzuye ubwibone mu vy'Imana ntibashobora kumva icyo Imana iri kwirababwira. Hari cyo bita l'orgueil spirituel, ubwibone ubwishime mu vy'Imana bushobora kutwugarana
ugasanga ibyo Imana iriko irakora hafi yacu ntidushobora kubibona. Murazi handi naho Yezu abatumwa bavuye mu butumwa akaninahaza sewe akagira ati ndagushemeza Mukama w'ijuru n'isi kuko wahishije ibyo bintu abigira abanyabwenge, abigira abajokone, abiyuzuye ukabimenyesha abantu b'umutima woroshe, ubwenge bwiyorosha bugasoma ibintu dans la simplicité, butigira igihangange, ugasanga bikiye bimuzibiranya. Yezu inyifato yikatugisha ukungene natwe igihe bishitse ukabona yuko umuntu umenga arazibiranijwe, nta guhata, nta gutukana, nta kwidemonta, ukajabuka kuyindi ngoma ukamubisa ukabandanya urugendo rwawe. Ni Yezu ajabutse mugabo ariko ababwira ati namwe gerageza mujabuke, va kuri iyo nkombe y'ubwishime n'ubwibone, yuko ugomba kumara amazi uwundi, yuko ugomba kwankisha uwundi. Va kuri iyo nkombe, jabuka. Nibiki ushobora gusanga mba mpagazimwo nabi imbere ya mugenzi wanje, Imana imbwira mwiti jabuka, bikaruhisha, bikakuruhisha wewe nyene, bikaruhisha na bagenzi bawe, ugasanga uri kuraruhisha n'Imana. Yezu akakubona akagira ati vraiment uraruhishanya mu kwiyuzura kwawe, mu bwibone bwawe, mu kubona umenga uri vyose, uri fatiro rya vyose, ko umenga nta wundi atari wewe. Uraruhisha ubuzima gushika naho Yezu yiruhutsa. Dusaba Mukama kugira ngo twamane uwo mutima w'ubwitonzi, uwo mutima woroshe, worohera Imana, ushobora kubona ingene Imana iri kwirakora hagati yacu, kuko ngo ari kumwe natwe butakituvira gushika ku muhero w'isi. Ntitugombe gushingira ukwemera kwacu ku bitangaro bimena amaso, ariko dushingira ukwemera kwacu ku majambo yiwe, kukwemera gusa ko ari Imana ibi bitubwiye, twabizirikanye neza, tukayizigira, tukajana nayo. Amen.